Lita murongozi se ukomeje gusaba umwanya ati kora nta kibazo bizorangira ukomeje gusaba umwanya umunsi umwe bizorangira savye isaha kirazira ko abantu bemerera ikintu kanacandika ku mbuga mu gasoka tatutanze turondera ikaramu rondera ikaramu twabanditse rondera ikaramu vyihuta cyane nabikunda zifise tugire equipe ya madutari bazifise zibiri nari nazizaniye mwebwe Kosha abantu barakabona nazizaniye mwebwe tori karamu duhe fungura ikaramu muzee yewe fungura ikaramu zana urupapuro twandike tugatora hariya nyene mu gasakoshi ndabona waruza tugatora muri Premier League canke mu yindi champion hazara nta mutsinze sinzosura gutora equipe zara nkwereke nakwereka ko turi mu bigenza buri gipapuro neza uranyumva iriko biteye ubwo ijambo natangure kuraryumva ukongera ugarikwa tugatora mu yindi champion atari La Liga Hazard ni nta mutsinda sinzosura gutora kandi uno musi dukorera mu ibanga no musi ni banga twabonye abagiye batandukanye yavuze ati ije no gutora equipe umwese yandike gwiwe hama turaza guprogongozi w'inama program turaza guprogram gira baduhereza FC Banama karamu murarifite cyane ivya Enrique turaza kubigaruka ku musi weje amatora arajayo maze kuba yongeza amasezerano amatora arajako amatora arajayo ariko amatora araza kujayo ariko biduhejeje upanga ama bigende neza uragarikwa kandi bivana na championnat tuza kuba twatoye Landry yabumenye uragarikwa kandi ega Landry ngomba kumugarika kuko ndomenyereza mwiza kumusumba muri teguye tutore equipe Muriteguye turi equipe ko batavuga cyane bari hiye turiteguye cyane are you ready muri ready sasa rero ndabakubita equipe y'ibinjana mwatwe karamu no kipapuro ni sawa tumeze neza kabisa simire mu gihugu cy'Ubwongereza no musi EPL voilà warurindiriye iki Landry atinya La Liga kandi babarati Landry abonye Amerika wakabaye wagariswe ubwo rero mudushikane mu gihugu cy'Ubwongereza muri championnat y'iciro gikuru English Premier League mu mwanya muto turaza kubaha iminota 5 gusa ubu ni saa 3 minota umwe kwango ni minota 6 turabadoye ni minota 7 nta kibazo proclamation yabitanguye camura hitamu wa programme ashaka kuitana amatora muke mushira n'amatora amatutokera n'abantu ku murongo wa telefone no kuri YouTube dusome na commentaire panga 11 beza wifashishije equipe zigera kuri 3 equipe ya Arsenal equipe ya Liverpool equipe ya Man City start koramo 11 bawe beza Arsenal condition igaruka gute condition ubundi abakinyi bari muri forme za bose baranaha n'abamuzi bavunitse muri aya equipe bose barahari ni sa Arsenal Liverpool ndetse na City na Manchester City kambanze ndazandike Arsenal abagwanira ibikombe Liverpool na Man City abana bagwanira ibikombe gusa mu Bwongereza ibintu by'indembe tuzizamo ku munsi wejo se nko gutuma gutora Chelsea na Man United na Chelsea 11 babeza United bagiye bose agiye muri nuze bagiye mu katabesha ama effective yose murayazi ntabwo ndinda kuyababwira simuyazi effective turazizi effective murazizi singo monda zibabwira se murazizi Liverpool Man City na Arsenal Liverpool Man City na Arsenal koresheje effective za make pagera kuri 3 turamo 11 babeza abari kuri FM namwe mushobora gutora makandika message n'abari kuri YouTube namwe mushobora kwandika muri inde mushobora kwandika muri commentaire iyi minsi tugiye kwiga ibintu n'ibisanzwe tugiye kwiga bikomere tugiye kwiga bikomere ati turi ready mube ready kabisa tuzobagira abamenyereza vyanga vyakunda Machafsi minutine nta kibazo cyacanganye Landry oya ndahari meze neza bro ndingona ko na makugaritse kandi yabona Landry bamugaritse kandi
ariko n'umusi Yamare nawe hari tora equipe yawe utuje muzee oya nakubari Hazard agasura kuntsinda urabihevye Chelsea izongera gutora Yakoze Zego tanguye kujugumira. so tanguye kujugumira kirikare iyanje nayimaze 11 ariko usuzume iminota 3 turacaye fisi nabwo iminota 5 icyo nzi nuko nanditse abakwiye kandi sinsubira inyuma nta kibazo nta ngorane ngaba barunamye murabona kuri YouTube channel barunamye bariko barapanga equipe batoye ikaramu n'igipapuro je muri tureke ibintu vy'iblague so kwirata je no mwijuri nta examen igeze nkora ikiringo kingana na 5 iyo equipe yashire ko umukoco ufashe bare batatu nyene batatu bamenyereza equipe ya bamenyereza mu equipe bose yishirire ko umukoca ngaho oya na Manchester nazanye nta kosa ntazi nemwe nazi ngo ndagayana nta kosa nakora ryo kuzana ahantu hicaye City na Liverpool na Arsenal ngo ndahazane Manchester ikuburiro gibi byose kana na Chelsea nozamo patch mbabare nta na Chelsea nozana namwe rigedanye n'ibirakomera ngo tubibone biracakwa ejeje tayari ekipa shize ko Kana ndike izina ryanje. Shakuzina ryawe kwera ko hari ya designer araza kubikorera cover abikubite kuri page navyo gufyina baza kumenyereza umenyereza ari sawa kabisa rese ko bikuterekana bariko barameza ni mwarimu girigiri cyitwa correction. oya na correction akogwa n'abantu bahita batereka mu matora Clovis burapanga amatora ituye kubitamo tubandanye Kwita ko n'ubundi ashaka yakubite ko nanakimu nakubite ko mukanya batarabumva reka abantu baza kumva banza nabare yakubita ko bareke gutora hama oya baje kuvuga bacato abantu baza kumviza 11 matoye hama bamwe bati turatora kurande gwa Zadi ndafise turatora kurande gwa Randa ndafise abantu banje bazi ko nahusha bagomba kuntora Santos ati Raya Morka Saliba Van Dijk Verdior Rodri De Bruyne Rice Sara Saka Haaland ikipe ne barenga 11 Morka Saliba Van Dijk na Verdior okay Rodri De Bruyne Rice watatu Sara Saka Haaland sawa Pep okay turamusirande turamwizeye yitwa Jimmy Jans Charikara technique asigaye umunota umwe muzee asigaye umunota bagukwita imigwigwa n'ibikombe biroroshye cyane hano mugwi muto niwo bigwamo namusirande turamwizeye uko mumwizeye niko nanje mwizeye birakomeye cyane ngiriye nabi nk'ubu yufata nka Manchester United tukayimana na Newcastle ukabanza ukabakubura bose reka shane ukabanza ukabakubura hotangura ba Newcastle wonyene mzee twagiye yajeje wajeje kera cyane nese zina rya sawa yakubise ku izina ryiwe sawa kabisa sasa tugira ikintu bita proclamation kibazo cangira ngo tora 11 bawe beza ufa wifashishije amakipe agera kuri 3 Arsenal, Man City ndetse na Liverpool. Hazard Mansa akaba yatoye 11 beza barangajwe imbere n'umumenyereza Pep Guardiola niwe yahaye equipe ahita panga witwa Beckham igori Alisson Becker wa Liverpool akorokana umugabo witwa Virgil van Dijk n'uwitwa Saliba mu mutima wa defense kandi na gatanu ku nimero 2 hashira umugabo witwa Walker ku nimero 3 ahazana umugabo witwa Robertson wa Liverpool hagati mu kibuga yahazana umugabo witwa Cascante n'uwitwa Declan Rice imbere yabo ahashira umugabo witwa De Bruyne Kevin azana ubusatirizi bw'abantu bagera kuri 3 witwa Luis Diaz Erling Braut Haaland n'uwitwa Mo Salah tayari abo nibo 11 baza de romance umenyereza ni Pep Guardiola Clovis yari abandike mu matora Clovis abandika mu matora ya Clovis yaraza kwandika ati ndi atoye 11 beza ariko araberekana reka banza kuberekana araberekana se sinzi ko biri mukundire bano ngiye gusoma n'abarandri we yateretse mu igona umugabo witwa David Raya wa Arsenal umutima wa defense awuzana mu mugabo witwa Ruben Dias n'uwitwa Saliba ku nimero 2 hashira umugabo witwa Trent Alexander-Arnold wa equipe ya Liverpool ku nimero 3 hazana umugabo yitwa Robertson wa Liverpool hagati mu kibuga hazanye umugabo witwa Rodri Cascante
wa City n'uwitwa Rice wa Arsenal. Mu gihe imbere yabo yahazanye umugabo witwa Szoboszlai Dominic wa Liverpool. Aza kuzana mu busatirizi Rwanda rumwe hasi umugabo witwa Saka wa equipe ya Arsenal. Ahandi hashira umugabo witwa Luis Diaz wa Liverpool. Umusatirizi ni Eric Brataland. Umumenyereza ni Pep Guardiola. Ninde yatoye 11 beza hagati ya Landry Nazard. Warangije Clovis? Abantu barabibuka se? Abantu barabibuka. Hazard yatoye kanivugire. Alisson Becker, Virgil van Dijk na William Saliba mutima wa defense, Walker ku numero 2, Robertson ku numero 3, Declan Rice, Rodri Cascante ndetse n'umugazi w'ikijya Kevin De Bruyne hagati mu kibuga. Uruhande rumwe Mo Salah, urundi ruhande Luis Diaz Marulanda, Erling Brot ku numero 9. Fugire nawe mzee. Hazard Kakipe ndakagari salama. Amatora yamaze ko. David Raya Mwigori wa Arsenal. akaba na Espagne, akaba n'umunyegori wa Espagne, akaba n'umunyegori wa mbere mwiza mu gihugu cyo Bwongereza Paul Romo. Amatora yatanguye. Ku nimero 2 hari umugabo witwa Alexandre Trent Alexander-Arnold wa Liverpool. Ku nimero zigera kuri 3 hari umugabo witwa Andy Robertson wa Liverpool. Amaze gutora abantu 10. Ku nimero 4 na 5 baratora ijana bakwire. Ku nimero 4 na 5 hari umugabo witwa Ruben Diaz, hari umugabo witwa Willy Saliba, Arsenal na Manchester City. Yego. Hagati mu kibuga harimo Declan Rice, harimo Rodri Cascante umwe no Arsenal undi no wa City. Imbere yabo hari umugabo witwa Dominic Szoboszlai wa Liverpool. Uruhande ni Saka wa Arsenal, urundi ruhande ni Diaz wa Liverpool. Harataka Erling Brot Haaland wa Manchester City. Sawa kabisa. Reka ntore Hazard. Abantu 19 bamaze gutora. Utantora. Ati Hazard yatsinze tunone se utatanguje Raya. Ariko umenye ko abakinyi bari muri meilleure forme zabo. Hazard fata Raya mwiza, Beka mwiza, Ederson mwiza. Urabasigurira ko abantu reka batore sero n'ivyo watoye. Jude Bari Barsati nazishira Raya Mwigori, Kyle Walker, Saliba, Virgil van Dijk, Robertson, Rodri Cascante, Martinelli. Birakomeye. Birakaze. Se Martinelli ron kibanza muri equipe. Amatora amaze kubashika kuri YouTube channel. Martinelli ntacho kugombora rero. Yatoye 11 beza Landry ndetse no witwa Hazard. Tugenda kwakira telefone kuri 5631 ubusabundi. Injede ngo ni Yamare Karambanye. Jedeni Yamare Karambanye. Ko Yamare atawurimo ngo natsinzwe. Abantu 39 bamaze gutora, amatora agera ku ijana barafunga. 57 mu busabune. Ufatiye kuri aba 11 bapanze, urabona ndi yapanze 11 beza. Ko amatora ntari ko yabana ngo Hazard ndamutore. Amatora ngayarahari. Akasubwira ubwo kuntora. Cheko ni biti chizere kirenze. Ati ndi Evariste, ati nukuri Landry yagaritse umuntu, ano kuri message. Pesha ubo mu matora ntangeramiye wibaza. Fatisha tutagenda hano tutarakora akazi. Kajugujugu na ekipe yanje uyu munsi muyishire mu matora. Ekipe ya Jude Bari Barca. Meze neza? Halo? Meze neza? Nde tuyaga? Mu Kirundo n'amahoro. Inde Mukapano twariko turamumva neza cyane. Ashira karamu na abamajwi nabo komba kuri FM nabo tubashita bahikibanza. FM sio muri? Allo? Isagenda. Ari aratora bangaye ijana nyene? Tugeze muri bangaye? 60. No musko batoye banyarutsa. Toye banyarutsa. Ngorane bafise. Ze. Yaje meze neza ndahari bro. Nta kibazo. Ntaco kabisa. Meze neza? Original. Landry IPR niyo yawe. IPR ntayitsindiye. Allo? FM muri 57 mu busabwera kuri mwe. Hatanguye kuza byo kudakunda Arsenal. FM muko wapi?
ati ndi Elize Buganda Azad yatsinze Kwarazamwe affaire familiale wana. Kwarazamwe affaire familiale. Kwarazamwe affaire familiale. Umugerezi yakomeye agomba gupanga ibintu bikomeye. Tena wo mu munota umwe nje ndakubwira impamvu nabikoze kandi birasiguye. Azad ngarikwe. Azad yatuye neza. Attack na defense ni bon. Iyi team naho yo yiha Erik ten Hag yutsinda. Onye mutipe ngo yitwa Virgile Mfuna ngo Landry mu ishanga hasi. Ati Azad aradufise zona twica. Ati oya Azadi aha kabisa Landry wamugaritse. Jidi bari. Urabona mwe ngo nishimikije kandi kantu. Kagakisi. Ati Azad umunsi naguze akazi niwe nzoho umugwi. Arabizi kuva ejo yagumye atsinda. Landry akubitiye kuri Sobozlai kuko niwe twari kibanza de Bruyne. Sobozlai ni cha Odegaard na cha twara. Umve banyagirije ngo ndumufana wa Arsenal. Sobozlai ni cha Landry. Do haya de Bruyne washizemo. Sobozlai ni cha Odegaard na cha twara. Les amis. Uko kuntu tuba turiko dutora bino bintu hari abantu babibona umengo ni joke. Ati Mike nawe tora ya Justin Hall. Urabona? Cyangwa umurongozi nda program. Uko kuntu tuba turiko dutora ibi bintu hari abantu babona umengo ni joke. Maze nakira. Gusa si joke. Habarimo balance. Dutora selo na forme mu kinyarimo ariko no munsi wongeraniza De Bruyne na Szoboszlai mu buhe buryo. De Bruyne ari. Allo? Meze neza. Wita gute twakuriye? Yes allo. Telefone zanze. Urambwira ko Mike. Landry ashobora kuba atatawe ikibazo subira umuhe deuxième session. No. Abakinyi bameze neza. Uharura ko bari muri forme zabo. Apana forme zuno munsi. Ugaritswe. Waro De Bruyne tuzi muri forme zi ugaragaza. Tuzi muri forme zi na Odegaard mwiza. Nuko. Bano bagwanira ikibanza. Aya nanaga. Odegaard yatwara ikibanza cha Sobo. Ndanaga. Neza cyane. Murakoze. Ndanaga. Duvaje tukabatondeka mwino migwi ufise ati Liverpool imbere cyane mu Rwanda Azad niwe wanje. Ati Azad ni Baraka ntakoresha. Kase ntakana. Allo? Yes, Kiromaki. Meze neza. Mara genda shenga kabisa. Tuyagana twakweri hehe? Amajewe. Jera ya hapa genda unumenga asha ya hapa no musaragaritwa. Aragaritswa? Ego kabisa. Landry ni umusini wari sawa. Landry wowe da Premier League Landry bujyana niyo muri ko murabivuga urumva ko Premier League imidika cyane kabisa. Ni mwari mu Premier League. Urakoze cyane. Okay murakoze ya Hendrick mu kibitoki. Sawa. Echo kira Vivedishe ari wa Belize ni witekanye. Kuri telefone ntiwakiri yindi ndemeye gutsindwa kuri telefone. Kuri telefone nemeye. Ati imbere yo timu tuyihaye na Zavi yotsinda Azad. Landry ibintu byo kwa mugari kwa misi yose byose ngiye kuvyemerera twari benshi mukeshimana. Si bisanzwe. Manager Pep Guardiola. Manager mwese mwamuhurije ko. Kase ijani barakwira amatora. Aya bacaye 75. Ati gusa Landry yatsinze Azare bamutora izina ryiwe ushaka usome mu comment urabeka atari Landry wa mbere. Batora izina? Bareke gutora ja mu matora ne commentaire ko tutazira. Ariko ko aba bantu batuzura ijana bo bashaka iki baracari mu 70. Abantu bakomeje gutora buri. Landry ka kubita remontada. Abantu bakomeje gutora. Remontada ikomereye nabi. Abantu bakomeje gutora Landry hariya kuri inuze. Ati Landry nemeye kabisa. Araza umukinyi abishoboye. Iyi equipe no ukina golf yoca kwica. Binashuka binapanda. Ati Landry atuye munyego ni remontada. David Man. Oya ico nemeza uno munsi Pega Landry siniko nagukonda. Twakira abantu kuri FM. Allo? Meze neza. Ndatu yaga. Ninde atuye neza? Inde? Landry y'ikipe yo dayene. Bakoze cyane. Kabantu muri ko murangirana mko muto Landry kugira ngo sinda mugarike kabiri. Ubitwa Terence Muiza Landry atuye neza sana. Ati mana kiza ati Landry baramujyamiye kuko yapanze equipe neza. Ati Azad akaramuka atsinze amatora azoba yibwe. Ico nigikwiye twivire hano. Kirakwiye twitahire. Twivire hano. Kirakwiye.
amatora yaganze iyi video muri VAR iyi video bayidukatire bayipostinge ku mbuga zose za PJ Classic FM. iyi video bayikata bayishira hose noneho designer nawe ahita akora abanyene mwatoye ariko abatonde kuko nyene Mike ndi ku kantu kamwe ni watubwiye dutora abakinyi uko bameze uno munsi. Oya navuze mu bihe byabo uko dusanzwe tubazi bari mu bihe byiza. Navuze mu bihe byiza no munsi no dumwanya wo gusigura impamvu twatoye abo. Umwanya warangiye. Navuze je nabakwira tugeze kuri 84 mu matora 84 ne bakwira 22 raza ko bukiri hano. Kombe bari kugenda bigura intege. Baraza bari kugenda bigura intege. Bageze kuri bangahe? Abantu mutore minota 9 n'amaze 84. Ayi baraje. Oya baraje abo 16 ni bake cyane. Abo ni bake. Bari bo bari ko ransigurira ngo ingene ngo equipe yatoye yongarika yashizemo Martinelli. Santos Bernardo poste par poste Landry aciritse. Martinelli mu kibanza chitwa gusubirira muri zino equipe. Ko nimero 11 Martinelli ntiyozamo Sancho hari. Martinelli. Sancho nuwo kwa Ndembe hari. Bayano Luis Diaz Marwanda yatanguye. Martinelli yoza ngakagwa ni kibanza na ba Grealish. Uko sanzwe tubazi. Mbere Grealish yoza imbere. Nuko abagwirira na rimwe ubona ata maintain forme ziyo. Ati Landry yaragowesha. Ati hano hari maka Jean Paul ndayira zo dushiramo amatora y'abafana ba Barcelona ba Madrid tuzarabe benshi bakurikira kino kiganiro cha PJ Classic. Wabanyere Montada yabaye zanda mapema sana reka dutahe n'ibisasa akanyuma kari kabi nta kintu nakimwe amatora kaduze kandi no kuri FM afite telefone zibiri gusa Page ashobora kuba yashize mwigiwe no wari rabishe wanje uko biri kose. Landry na Mike na Page bagutoye. Oya Clovis irabunore amajwi 90 aremeza n'ubundi ko Landry akiri imbere ku bice 51 ariko remontada irashoboka. Amajwi atashonyere bizabiye amajwi 10 hano 52 remontada irashoboka mu abantu asigaye abantu 9 mu kwiza abantu dusohoke muri bayibahiza ati kugwira izuru ati Landry atere remontada ni yapa iri yapa ni komeye reka ndakwitera remontada ya Real Madrid. Ati oya hinga gato somino komatere ya Gislain Joel ati respect Landry atari confise kibazo Azadi ntacapana na Ten Hag nikuze wa Juma kubera iki Azadi nikuze wa Juma kubera iki Ten Hag dufise icyo dupfana ati Azadi yatuye neza ati mugabo aza gutsinda Landry urafunga umutwe ukazana Van Dijk muri equipe abantu 9 kuko murabuze kuri nuzeya Drizzy sinambonye ni haje yastoye Drizzy Mr Gonzalez ngo muzi nta yamara hari uyu munsi nta yamara kubwiye champion tuzohuramo yamara dahari witwaje Lamine yamara cyane nta remontada nakubita jeduri byarangiye oya gusa Azadi duce mukuri iri equipe ya mbere twatanguye gupanga Mediane nakugaritse defense nakugaritse attaque twatoyemo dutaniye kuri yamara uramuse hasi bameze neza allo bameze neza yego Azadi Kiromansa uyaze cyane Azadi Kiromansa ntaho hari mugabo nitwa Azadi Romansa ati ye Barca turi hejuru cyane amatora turashiraho vuba cyane amatora turashiraho vuba cyane turashiraho 50-47 subi inyuma nk'ibirenge bari bareta bobenyewe arasa birakunda gusica 49 ukoroka kuri 40 bikamuki wanja tukabafunga ijana bakwiye tugende ijana ne barakwira asigaye abantu bane bonyene abane ni bazo bane none bantu bose senkani yari abagutoye bose ni senkani abantu bane bonyene muze muture kuri YouTube dusoke abo bantu bose ni senkani Patrick Page ko bano mengo buzuye oya ni baruzura afite hari 97 abo bose tora jewe ndabe ko noduga mu abana siko ko ati Azadi agatsinda atayamara rimwe jewe ndemeye kurubura wumvise umuntu avuze ati Azadi agatsinda atayamara rimwe ati ndemeye kurubura oya igihe cyose Hazard yansinze ndemeye ko yasombije Lamine Yamal barakwira oya ntibarakwira asigaye abantu babiri bonyene 50-49 uwo muntu mwaci wanje bace kuruka abantu 98 50-49 umuntu wonyene wabuze senkani gakunda kubera rero rimwe rica rikoroka funga amatora Clovis ntibarenge ijana bakwiye urenga kazo bari gwanje ijana bakwiye Clovis funga amatora uduwe proclamation inge gato Clovis afunga amatora tayari yayafunga kirisobanuye Landry ibice 50 Azadi Romansa ibice 49
rimwe ryagiye iryo rimwe n'igi wawe turanganije ndariguhaye ari sengana hano ni wansi oya Stanford njana kubita difference ya 10% kubita difference ya 1% iryo ndariguhaye turanganije soko nuko rero nawe ushobora gupanga 11 bawe wifashije ama equipe agera kuri angahe ariko jenge ndababwiye akana agera kuri Arsenal Manchester na Liverpool tusoke mu biganiro twasanye no 10 tugeze muri 20 aratwica umurongozi w'ibiganiro ariko yakoze cyane ako abonye Kevin De Bruyne avuga ati byari equilibre no muzini 50 oya byari equilibre no muzi hano batagoye ndi matora ungarike undishe nka 10% sinovyeme kubera turaza baduhe uri fier turaza baduhe Manchester United na Newcastle ako se Landry cyangwa na Burnley rimwe ryamwigisha Mike genda dukubise conclusion dans les meilleurs de leur forme bagwayira ya mwiza na beka mwiza ndetse no mugabasi kwizina rya no mugabasi kwizina rya Derson Morales bari muri forme za oyanga boyagara imbere ya beka gaya David Ryan Joe Baba yagara imbere ya beka Joe Baba aya Ryan ntabwo yagara imbere ya beka ndetse no witwa De Bruyne hano gusa nonye ne mbona Landry ashobora kuba yagize Zesa kayagara imbere ya Salah muri forme zabo aya Salah baguruka aca mu birere Salah ni setani mubaya ako Hazard KDB muri forme ziyo wazana undi mu mediateur numero 10 mu Bwongereza wegana muri forme ziyo buri ya Van Dijk ntabwo umugeranya na Ruben Diaz Van Dijk ni mu defenseur akomeye forme ziwe Van Dijk mer nuzeya nani bigeze kumutora mu mukini mwiza wefa ako mugabo genda kunda Liverpool c'est vrai mugabo Virgil van Dijk no mu defenseur mwiza mugabo igihe cyose bamaze badumisha ngo Van Dijk no mu defenseur ngo yamaze seza atanu mu kubisi Koros Monami ariko hano umunsi wo kuri kubitwa yabutse n'igiti aya matora ni yenze Clovis 50 oya mu isanzwe ariho pourcentage imwe igenda mu matora nyene niko bigomba kuba mwakoze asante sana Mike mwese mwadukurikiranye dusubire kandi ku munsi w'ejo inama ya sport kabigarukiye hano turangirije kuri 11 beza muri equipe 11 beza ukoresha amakipe agera kuri 3 Arsenal Manchester na equipe ya Liverpool Sport Zone dore kandi ku munsi w'ejo tunarangiza endwe muri weekend neza cyane mugire ijoro ryiza bubete bakoze kubana natwe